twe twatangwa n'aba producer bitwa Baraiza ba Crovisi ba Raiza Classic yakora muri Wasafi Tanzania twe twatangwa n'aba producer bitwa Baraiza ba Crovisi ba Raiza Classic yakora muri Wasafi Tanzania beshi baramuzi yitwa Sozi Joram Sozi Joram Sozi Joram iryo zina ni Ikigande kukavuka mu Bugande. Yes bakunzi ba Flip-G TV uno munsi rero twagendeye studio yitwa Hope Studio nkuko bisanzwe ni Mr akoresha umwanya turi kumwe na Eric Pro amenyere akora ama gospel music ariko na profile aracisha ko gato turakora mu kije bro n'amahoro umeze neza ndashima Imana. This is Flip-G TV tuje giturumbuka uri kurakora ama beat ariko ni byinshi mwebwe abahinyanyi tuba dukwiye dushaka kubamenya ko dushaka kubabaza ariko tukababura ko muri ifunga gose gabanye gato naje ndabizi. Yes Eric Pro umaze igihe kingani kuri kurakora uyu mwuga wa production? Ubundi ko ndaje mu myaka 10 muri 10 ans. Yashe ni birefu so Eric muri izi 10 ans nabaye baririmbyi maze kubona gukora nabo ukavuga atabona yimvye ko baragorana tukabaragorana vraiment mbo abaririmbyi navuga tumaze gukorana bagorana icambere na mbere je nkora indirimbo za gospel gusa dukora indirimbo za gospel gusa ariko na profile uhorucisha ko gato ubu twarabihevye urazi impamvu hari umuririmbyi jewe nzi abanganye nyene mu Kamenge yarampresence ko ari wamukoreye indirimbo yiwe yitwa Pastor K yo muririmbyi uwo bumuzi kandi gusa ni ya gospel ni gospel ega je naramenyereye ba pro ega twe twaramaze kurema ibi ndirimbo byose tubona umengo ni igisani ni gospel gusa narigeze kuba ndabikora kubera ko intango ya Hope Studio ni ndende twe twatangwa n'aba producer bitwa Baraiza ba Crovisi ba Raiza Classic yakora muri Wasafi Tanzania bo twarakoranye nabo bitwa ba Claude ba Crovisi abo bose n'aba producer ba Domix bose n'aba producer bage baca ngaha muri Hope Studio ba Bocho mu bose n'aba producer bage baca muri Hope Studio. Bocho yaciye urumva niyo yabavyaye Hope Studio benshi barayizi nuko gusa nyene yaciguma ibandanye bya gospel by'igisani irabita mugabo niyo studio novuga ko yatanguye ngaha yakujije n'abantu benshi kandi bageze kure wa producer. So Hope Studio ni studio isanzwe iri ngaha mu Kamenge eske yavutse ibanga iri ngaha mu Kamenge nyene kumengo iki kigo Hopeland mengo ni gishasha oya twatanguriye imbere yavana muri ville benshi barahazi tuhavuye tuja mu Nyakabiga hamaze gusha twahavuye tuza ngaha mu boss acarubaka ngaha nyene urumva ubiri mu kibanza cayo kandi amatwa dusumira ngo gafaranga hani sawa urumva yaramuye benshi wewe kuba ugipambana muri 10 agafaranga biravuga yuko ashobora kuba ari bon uhembwa agafaranga kameze neza ivyo sivyo twashira imbere mu buzima nawe ndabona uratagase baje gutagataho n'umushahara mwinshi mpembwa demembwa amafaranga menshi ariko nawe urashobora kutubwira ati yantuka Hope Studio vraiment n'umubozi wayo nabantu batikoroga bwira bakunze Flip-G TV bamenye yuko Hope Studio ari studio idahoba aya mu bisanzwe Hope Studio dushira Imana imbere turashima Imana aho tuba tugeze hose niyaco gituma ubona twihaye intumbero gukora indirimbo za gospel none Eric urasikijijwe kweli ndasenga nyene turanda ndinde umuririmbyi dufise groupe yitwa Hepric Family Senior yego siyo ntuze nabonye hajya abambaye impuzu zera oya ivyo n'ibindi dukora by'umwaka bya Hope Studio byitwa wimbo wa mwaka n'indirimbo isohoka ngaha buri mwaka akaja umuntu wese abyifuza. Okay Eric kuva muri Hope Studio nikiye kintu umaze kubona yuko aba bahinyanyuzi bacu bo ngaha mu Burundi kuko turashobora kuyaga kucerekeye production ko nitwa kujana mu baririmbyi ubabona baza kandi kwanza ngarutse nyuma gato hari umugo mu Rwanda wigeze kuza ngaha ayo makuru twarayahawe byagenze kutubwira baze ngaha bajya baririmbyi ba groupe barimba bo mu Rwanda bazi mboreka maze nishuye ku cambere watanguriye ku bijanye n'abagenzi bacu ba producer kintu cambere uyu mwuga wacu novuga ko ari umwuga utoroshe kuko kesho uzosanga aba producer beshi
badashira hamwe atabumwe bafitaniye atarukundo bafitaniye iyo ico umuntu azi ntashobora kuba yumva yo yocereka mugenzi we naho umuntu abari ntaba yumva ko hari undi mugenzi wa muri hejuru donc urumva turaho urumva atakumenyana atakugira iki donc usanga abantu atabumwe dufitaniye ico nico kintu cyambere nkunda kubona mu bintu bya production hama ikindi naco abarimvyi twe burya dusanzwe Hope Studio novuga ko irenga imbibe abanyarwanda mu nyuma imbibe zitarubwo bahora baza mugabo ubu biragoye mugabo haro n'uwaje arimba muri ambassaderi yaraje ngaha tumarana indwi yose beshi baramuzi yitwa Sozi Joram iryo zina ni igikigande kukavuka mu Bugande gusa nuko yakuze nyene akurira mu Rwanda atoza korari ambassadeurs yo mu Rwanda niwayicira n'imiziki urumva nyene urumva nawe ucuvyumva tu gato Eric ni giki wize kuri Liza Classic kuko ndumva yaracenga kandi nawe ndibaza niho wari warabona ibikorwa ari karakora ico twamwize ko nyene urumva ko abantu bazi Hope Studio vraiment indirimbo zaho zihasohokera abari miti kuri gospel vraiment bene izi ndirimbo nyene usanga nyene zimeze neza kubera ko Hope Studio ubu mu mwaka nyene heruka no kugurira ishami muri Kenya hano bitwa Lodwa urumva ko igeze kure bakunzi jewe ndi kumwe n'umuntu novuga ko ari cyamamare nyene umubona ntavyo umuha ariko ni studio yiwe kuba tayizi je ndayizi mbanyene mu Kamenge ni iwacu ariko je sinari bwayitahure nk'ivyo numvise ntavyo nari bwamenye so bacishize ku mayangi Hope Studio kungene etape par etape yagiye nk'ibintu yagira camwo n'ibintu vyayitumye igumi ihagaze nka Hope Studio Hope Studio yaciye muri byinshi urazi mu buzima umuntu aca muri byinshi mugabe ikintu ca mbere na mbere cotuma iguma ihagaze kandi kaguma ihagaze neza ni kubera ishira Imana imbere nawe wenda kwifurije gushira Imana imbere amen ego Eric naho twavuze byinshi navyiza ntitwobura ico tunegura none gute ntayantuze piano barakunda kuyikota cyane kubera ko zibiri izindimbo za gospel urabizi nawe hakora piano cyane bakunda kuza ayo mahera ngucu kubitariya kimya oya ni kimya ntibisarisha none boss wa Hope Studio ugira yamaza ngaho verifya ibintu ngene bimeze ariko we naho ugakubita ako gakuna nakimwe ikintu cyambere na mbere no kubwira hari abandi bakozi ntigeze mvuga bacenga muri Hope Studio muga batakiri ngaha kuba jendi ngaha rero nuko ikintu cyambere iyo ukoranye n'umuntu igihe kirekire cyane haba ariho ikintu bita confiance ubwizigirwa ubwizigirwa wari ni ikintu gikomeye cyane mu buzima kuba rendi ngaho urumva nuko nizigiwe hari abandi bahaciye muga batakiri ngaha utumira iki abandi birimvyi baririmba gospel ngaha kuza mu ikintu cyambere twe muri Hope Studio tuba twifuza umuririmbyi aza kubera ko hari ico yumvise muri Hope Studio cyahakorewe apana kuza ngo kubera ko yumvise ngo namukotse ngo ya twe dukunda abarimbyi baza ruko bagize ico yumvise avuga ati je ndumva ikarite ndumva abantu twokorana kuko abantu benshi mu Burundi uzosanga dukora ibintu kubera ko twumvise ngo amahera ni make cyane kiniki biba ari byiza ko umuntu akora ikintu kubera ko haba hari ikintu yumvise kuko urumva ikora ikintu kiri karite uratera imbere n'abantu bariko barumviriza ubwo butumwa barabwumviriza kandi neza ego Eric nk'ubu jewe no bafise isengero nsengera murazi ko amasengo mu Burundi ari menshi kavuga ati aba bana baririmba reka ndabatware kwa Eric abakorere beat uwo basaba angahe mukorera audio angahe kugira nzobasimbana aba bapeti baririmba gospel iryo nibanga ituraganira iyo wabarose turaganira aha na jere no vuga ati ubunyene ati nkorera beat tugende ya Mr. Nayanditse wocungira aga service igikunda oya urumva service zirabaho 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 reka ndagushimire cyane Eric yego urakoze cyane yego yes bakunzi ba Flip-G TV yes cameraman yes je namaze guhaguruka yari Mr. koresha umwanya nari muri Hope Studio nantu hatagase cyane hameze neza climatisere ni zose namavuta tapini ni Dubai plafoni namavuta oya si Dubai murakoze cyane yarikoresha umwanya